Kaze muri uyu mwanya mwiza cyane, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya udasanzwe, umwanya Satana adakunda, umwanya Imana ikunda, umwanya ibibi bidakunda, umwanya ibyiza bikunda. Muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Ni umwanya mwiza wo kutuganira amajambo y'Imana. Ndakuye ijambo ry'uno munsi rivuga riti, uhora arindiriye ijambo ry'ihumure riva mu kanwa kawe. Uhoraho arindiriye ijambo ry'ihumure riva mu kanwa kawe. Uhoraho arindiriye ijambo ry'ihumure riva mu kanwa kawe. Reka dusome igitabo cyo guharura 13 ku murongo wa 27, turamanuka gato. Babarira Mose bati, twarashitse mu gihugu wadutumyemwo, kandi n'ivy'ukuri koko gitemba amata n'ubuki, kandi ngivyo ivyo twamuyeyo. Mugabo abantu baba muri ico gihugu n'abahizi, kandi bisagara vyaho bizitijwe inzitiro z'amabuye, kandi binini cyane. Eka mbere twababonye nk'abanaki. Kandi igihugu c'Inegebu kibamwe abamaleki, n'umugamba waho ubamwe abaheti n'abayebusi n'abamori. Kandi ahahereye ku kiyaga haba abanyakanani bona baherereye kuri Yorodani. Maze Kalebo yamira abantu bariko baridodombera Mose, aravuga ati, nimuze tuduge ubunyene tuhashikire, kuko dushobora rwose kuhatsinda. Aha cyari igihe Abisirayeli bari mu bugaragwa berekeza mu gihugu Imana yari yabasezeraniye, igihugu cy'i Kanani. Cyari igihugu ciza gitemba mu mata n'ubuki. Bageze aho babona umenga bagira bashike, batora abantu bakenya abantu 12 kugira ngo baje guseruka, baje gutata igihugu. Kandi byari vyiza kuko bari bamaze kuronka rero abantu baje gutata igihugu kugira ngo baze kubabwira ingene igihugu kimeze, kugira ngo bagifate ko ryari isezerano ryabo. Urazi ko umuntu ashobora kuba afise isezerano. Wewe urashobora kuba ufise isezerano. Jewe Jackson Nkeshimana ndashobora kuba mfise isezerano ryanje. Nawe urashobora kuba ufise isezerano ryawe. Ariko urashobora kuba ubona kumenga hagira hagere, ugira uhashike, ugashobora kumbure gutata aho hantu, cyangwa ugashobora gutata ico kintu kugira ngo umenye neza ko ugira ucinjiremo mu buryo bumeze gute. Abisirayeli nabo bagiye gutata igihugu. Baja gutata igihugu kugira ngo barabe ingene baza kucinjiramo. Barungika abantu 12 nk'uko amoko yabo yari 12 mu Bisirayeli. Muri abo bantu 12 hagiyemo umugabo witwa Kalebo n'undi yitwa Joshua. Abo bagabo babiri bari muri abo 12. Bagezeyo koko basanga abantu bibigatanya, koko basanga abantu bakomeye, koko basanga abantu barebare. Kandi koko bari barebare, kandi koko bari bigatanya, kandi koko bari bakomeye, kandi bari bashoboye. Ariko kandi basanga cya gihugu gitemamo amata n'ubuki nk'uko Uhoraho yari yabagiye. Yababwiye ati, ndakibahaye kandi gitembamo amata n'ubuki. Mugabo abo bantu 12, 10 muri bo babona umenga ntibikunda kubera babonye ko bya bigabo bikomakomeye. Kandi Uhoraho yari yamaze kubabwira ko abahaye igihugu, aberekeje mu gihugu gitemba amata n'ubuki, kandi nico bagiyemo. Bari bamaze kurenga mu mahanga menshi, bari bamaze kucaha hirya no hino, bageze rero aho binjira mu masezerano yabo. Mugabo Uhoraho yararindira ijambo ryabo rya nyuma ry'ihumure. Nkuko nawe uno munsi Uhoraho agomba arindire yumve ijambo ry'ihumure riva mu kanwa kawe. Bwana anahitaji kusikia neno la faraja ambalo litatoka katika kinywa chako.
igitabo cya Yesaya igice cya 40 ku murongo wa mbere niho havuga ati nimuhumurize abantu banje nimubahumurize niko Imana yanyu igize. Hari abantu benshi biyumvira ati Jackson, kubera iki usigura kenshi amajambo y'ihumure? Kwa nini kila siku naongea maneno ya faraja? Subiri nitakwambia. Ugira umenye rero impamvu Jackson avuga amajambo y'ihumure. Hari ijambo ryanyu muhora harindiriye kuvuga, ijambo ry'ihumure. Babatasi bashitse aho ubwoko bw'Imana busagaje, Mose na Aaron bari ngaho bari kumwe n'ubwoko bwose, no kuvuga n'ihanga ryose ry'Abisirayeli. Hari akantu Mose kubwanje numva kumenga atakoze neza nk'umurongozi. Abo bantu b'abatasi bazanye inkuru yari akwiye kubakirira ahandi hantu ubwoko bw'Imana ntibuvyumve. Mugabo Mose nawe kumbure ntiyiyumvira ko muri abo hashobora kuba harimo abantu batagira ihumure muri bo. Nivyo ingwara yawe ni nini. Nivyo hari undi yagiye mu Bushinwa, aja mu Bwongereza, aja mu Buhindi, aja mu Faransa, aja hirya no hino kugira ngo bamuvure biranka. Nivyo hari uwagiye kandi byaranze. Hari undi iyo ngwara yishe, ariko Imana irindira ijambo ryawe rya nyuma ry'ihumure kugira ngo imenye iki ikora kuri wewe. Uti Jack, kumbe Mungu anahitaji kusikia neno letu la faraja. Ego, irindira ijambo ryawe ry'ihumure riva mu kanwa kawe. Abo bagabo 12 bashitse, ihanga ryose, ishengero ryose riraza kumviriza. Na Mose yarimwo, na Aaron yarimwo. Abo bose barindira ijambo ry'ihumure baza kumva kugira ngo bace bafata imiheto n'amacumu n'ibigwanisho byabo byose, bace bavuga ati tugende rero dufate kijya gihugu ku munota umwe tube twinjira igihugu cyacu Imana dusezeraniye. Mugabo abantu 10 abantu 10 yaba muri iki gihe bari kuvuga ati demokrasi, abantu 10 mu bantu babiri ibyo kwemera ivy'abandi, ukomera ivy'abantu 10. Ariko ku Mana nta vya demokrasi bihari. Warubizi? Ku Mana nta vya demokrasi bibaho. Imana iravuga tukavyumva, ntiduharira, ntituvuga ngo tugira amatora Mana turabe ko ivuze ati canga ucanga. Nuvuga ati Mana wowe bavuze duce mu kinama, none abantu benshi bashimye ko duca mu Kamenge, none Mana uravyumva demokrasi nico gihe cyacu. Oya, yavuze ati ca mu kinama ca mu kinama, yavuze ati ca mu Ngagara ca mu Ngagara, ivuze ati ca mu Kamesa uca mu Kamesa. Babagabo 10 bavuga inkuru y'icyavuto, bavuga ibidashoboka gusa. Bavuga ati cya gihugu twasanze ari igihugu cy'ibigabo birebire by'ibigatanya, baradondagura n'amoko yabo. Bavuga bati ati mbere twebwe imbere yabo twaboneka nko kumenga turi inzige, turutuntu duto. Ishengero ryose rirababara, ishengero rirarira, rivuga riti Mose, noneho turatahuye rero we ko ufise mission mbi, kubera ko ushobora kutuzana hano kugira ngo hatwikire. Baca babwirana bati enda rero tugire kudeta dukureho Mose. Mugo ntibari bazi ko Mose atari we yishizeho, bari babizi mugabo ubwenge bw'abana b'abantu. No mashengero birashika aho abantu bimvira kugira kudeta umukozi w'Imana, bakibaza ko ari intwaro zisanzwe. Bavuga ati umukozi w'Imana ntibikunda, ni wavugana n'Imana, rero tugire kudeta dushiye undi murongozi atuyobora adusubiza inyuma dusubire muri Egiputa. Urashaka kumva ivyo vyiyumviro? Abantu biyumvire gusubira muri Egiputa, biyumvire gusubira muri bwabuja, muri ya mibabaro. Ijambo ry'Imana rivuga riti Imana yumva imyidodombo yabo. Iryo ni ijambo rivuga riti Imana yumva imyidodombo yabo.
ritandukanye n'igihe bariko bararira muri Egiputa, aho ijambo ry'Imana ryavuze riti Imana yumva amarira yabo. aho Imana yabwiye Mose ati numvise ukurira no gutakamba kw'Abisirayeli, none namanukanye no kubarokora. Uhoraho yaramanutse kubarokora kugira ngo bakure muri Egiputa bajane i Kanani mu gihugu cyabo cy'isezerano. None bashitse ku muryango, none bashitse aho bagira binjire, Uhoraho yumvise imyidodombo yabo. Ati Uhoraho yumva imyidodombo yabo. Ariko imbere yaho Caleb na Joshua barabahizi. Iyaba nari mbabonye ubunyene kumure nari kubabwira ati ewana murabagabo basi murabahizi. Bavuga ijambo ry'ihumure nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira muri Yesaya 40:1 ati nimuhumurize abantu banje, nimubahumurize niko Imana yanyu igize. Nta jambo ndabona muri Bibiliya rivuga riti ntimubahumurize cyangwa nimubace ivutu. Hari abantu mu majambo yabo bama bavuze ugupfa, ibyago, ati ndagowe, ndapfuye, ndabonye ibara. Niyo majambo aguma mu kanwa kabo. Bakisanga bari kubabwira n'abandi bababwiriye ayo majambo gusa ati urabonye ibara, uragowe, urapfuye, karabaye, agaki. Abantu rero ugasanga ni ibibazo gusa muri bo. Ariko hano Caleb na Joshua bavuga ijambo ry'ihumure kandi ritangaza abantu. Ati yogiri tugende bajya turabajya nk'imikate. Ikoraniro buri abantu bamaze kugahabwa ijambo ry'icyavuto, biragoye kugira ngo bahe ijambo ry'ivyizigiro, biragoye, cyangwa ijambo ry'ihumure, biragoye. Caleb na Joshua bamaze kuvuga ijambo nk'iryo, abantu ikoraniro ryose bavuga ati nimubafate tubatere kwa mabuye, tubate kwa mabuye. Bagomba babafate babatera amabuye. Uhoraho biramubabaza kumva abantu 10 bose bashobora kuba bafise ivyiyumviro nk'ivyo, ivyiyumviro byo kwerekana ko Imana idashoboye. Imana ivuga ati noneho ko muvuze ko bashobora kubajya nk'imikate, ko muvuze ko muboneka nk'inzige, ko muvuze ko baza kubica, ko muvuze ko ndabataye mu kaga, ko muvuze ko mugira musubire muri Egiputa n'ayandi majambo menshi. Noneho Mose, ngira ndakugira ihanga rinini, maze abari uzoshika n'ihanga ryawe i Kanani aho nasezeraniye basokuruza. Mose aja mu guhanura Imana, abwira ati Imana, abanyegiputa bazovuga ko byakunaniye, kuko Imana yamubwiye ati je ngomba ndabice nk'umuntu umwe, ni kuvuga bose bapfire ku munota umwe cyangwa ku musegonda umwe. Ati Imana, ati abantu bazovuga ko byakunaniye kubashikaniye ku byo basezeraniye. Imana ihindura uburyo bwo kubica. Ntiyabihevye kuko yari yamaze kwaka ishavu ry'Uhoraho, yari imaze kwaka. Yes, hasira Bwana ikawaka. Nta kintu kibabaza Imana nko kwisuzugura. Kwerekana ko idashoboye ni kuyisuzugura. Uzugenda imbere y'umuntu ahembwa nk'$500, umubwira ati toka kura, ati urashaka kuronga n'amahera y'ifana. Urashaka kuronga n'amahera y'ifana. Birababaje cyane. Ariko bibwiye umuntu ahembwa $10,000 ku kwezi cyangwa $5,000 ku kwezi, ashaka kutababara kuko urumva mbe ni nawe akubwira ati nana amahera y'ifana ashobora kuronga, ni nawe yisuzugura wanashaka kuko niko bingana n'ubushobozi afise. Ariko ura afise inkomezi nyinshi n'ubushobozi bwinshi, yanka agasuzuguro. Ibyari bibabaje, Uhoraho avuga ati sasa watanijua leo kwamba mimi ni nani.
ijambo tuko tuvugana ndiko nkubwira nti uhora warindiriye ijambo ry'ihumure riva mu kanwa kawe, uhora waza gukora bivanye n'ijambo ry'ihumure riza kuva mu kanwa kawe. Ni wavuga ijambo ry'icyavutu, inyishu yawe izisa nuko. Abisirayeli bararakara bagomba kwica Joshua na Caleb. Uhoraho biramubabaza avuga ati noneho ngira mare aba bantu bose. Mose atakambira Uhoraho ati Mana bareke. Uhoraho avuga ati noneho ndahinduye iminsi 40 y'Abisirayeli, nukuvuga iminsi 40 abatasi bamaze ikanani bariko baratata igihugu. Umunsi umwe wose ngira ndawugwize n'umwaka wose. Noneho mugiye kumara imyaka 40 muri ubu bugaragwa, muriko muragwana muhura n'ivyago, kandi imivyimba yanyu izosagaza aha hose hazokuzura imivyimba yanyu. Ati umuntu wese afise imyaka 20 kuduga wese nta numwe azoshikayo, kiretse Joshua na Caleb bivanye n'amajambo y'ihumure yavuye mu kanwa kabo. Uhoraho akeneye kuvuga ijambo ry'ihumure. Sema amen. Uhoraho akeneye kuvuga ijambo ry'ihumure. Ya majambo y'imyidodombo wari umazemo iminsi hagarikiraho, kuko birayibabaza kandi birashobora gutuma ifata ingingo mbi, kandi ingingo idashobora kukorohereza. Haragezaho amajambo yawe aba amajambo y'ihumure, naho yoba ari ku munota wa nyuma. Abisirayeli babona ko umenga bageze ku munota wa nyuma. Joshua na Caleb barabonye ivyo bigabo birebire, byari ukuri, byari bigabo birebire koko. Baravuze inkuru ko yariri, mugabo bagira conclusion mbi, bahereza nabi, bavuga ati tubonye ingene ari barebare, tukaraba ukuntu ari bigatanya, tukaraba ingene ibisagara byabo bizitiwe neza, nukuri baratumara. Mugabo ijambo rya Joshua na Caleb nijya ritandukanye na kure nabo bantu 10, mugabo kuri conclusion aho rihereza niho byari bitandukaniye. Bavuga bati naho vyoba ari birebire nkuko, naho woba bazitiwe n'ibibuye bimeze uko, naho muganga yamenye ko yavuze ko ngwaye kansere yo mu mara, naho docteur yavuze ko umugera wa sida udakira, naho undi muganga yambwiye ko diabete tigera ikira, naho ntuze yambwiye ko se na nyina bishwe na diabete cyangwa n'umutima, naho bimeze uko. Naho ndikimuga, naho kumbure ntabona, naho hari ijambo ry'ihumure riba ririndiriwe ngaho. Hari ijambo ry'ihumure riba ririndiriwe ngaho. Ya misori itatu Meshaki, Abdenego na bagenzi biwe bavuga bati naho vyoba bimeze gute nitugupfukamira. Ijambo ry'ihumure ririndirirwa hahandi hanyuma nubwo biba bimeze uku. Joshua na Caleb bavuze ijambo ryiza, ati Uhoraho araza kuhaduha, kandi kijya n'igihugu cyacu cy'isezerano. Warasezeraniwe kenshi, ariko hari ibintu biguca ivutu. Imana yakubwiye kuzovyara, wagiye kwa muganga ufise ivyizigiro ko kumbura ufise imbanyi y'ukwezi kumwe, ugizeho umuganga akubwiye ati nta kintu na kimwe mbonye, bica biguca ivutu birushirijeho, wumva umenga Imana yawe igusutse. Ariko no ku munota wa nyuma iragaragara disi we. Ati Jack, hiyo mbona ongea ni kweli? Yes. Imana ireba ibabwiye ati nzobaha igihugu gitemba amata n'ubuki. Si igihugu gitemba inyama n'amafana, oya, ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Bashitse bibasanga koko gitemba amata n'ubuki. Ni kwa rukuri.
kandi igihugu Imana yarabibabwiye bari bakibonye. Kumenya umuntu yabakuye, uwo muntu yabakuye muri Egiputa akoresheje ukuboko kw'inkomezi, abajabutsa mu kiyaga gitukura, abarenza hose baraharengana. Mugabo bageze ahantu hagoye, bumva kumenga haragoye kurusha, bibagira za nkomezi zose zigeze kubakura hariya. Ni nkuko nawe ibibazo urimwo wibagiye hahandi uhoraho yigeze kugukura. Niwibuke cyagiye cy'intambara ingene byagenze, niwibuke cyagiye ku kazi ingene byari biri, niwibuke cyagiye mu ibarabara uko vyabaye, niwibuke cyagiye imbere y'abacamanza ingene byari biri, niwibuke ingene yaguserutse ko byari ibihe bigoye, aho muyomba yahunze, aho shangazi yahunze, aho ba mudogo na mamudogo inshuti zawe zose zaguhunze. Yesu araseruka. None uno munsi kubera muganga yavuze, ubwo mufata ijambo muganga yavuze urishire hejuru y'ijambo uhoraho yavuze. Hari igihe Imana ikubwira nawe ukaja kubaza abantu ati mbega mumva ibi bishoboka? Umuntu yitwa Petero abona Yesu atembereye hejuru y'amazi, aratangara, avuga ati mpamagara nanje. Ahonyuye ko yumva umengana ibintu bitabaho. Mugabo yibagira uwamuhamagaye, yibagira uwo bari kumwe. Abona kumbura isamaki zisimbagurika, kumbure na waruzi, kumbure yabonye bya bibale, navuga ati ariyo nibihava bisama ngo bimire. Mugabo yibagira ari kumwe nande, ninde yamuhamagaye. Mungorano urimo mu gikorwa c'Imana, barakugwanije nivyo, baraguhagurukiye nivyo, vyarabaye nabi cyane nivyo, byabaye ibintu biteye ubwoba nivyo, ariko ninde yaguhamagaye? Ninde yaguhamagaye? Mbe ico gikorwa wacinjijemo wenyine? Nimba wakigiyemo wenyine, aho ndavyumva cyane kandi cyane gose, ahubwo nugite nugihebe. Yes, nugite ugihebe. Mugabo kabuzi ko ari Imana nzima yaremye isi n'ijuru kurema nawe we, nimba ariyo yaguhamagaye ngo ushire muri ico gikorwa, usiyache. Imana irindira ijambo ryawe rya nyuma ryihumure. Hari ijambo ryihumure rikenewe, kandi rikenewe kuvugwa na wewe nubwo bimeze uko kose. Hari ijambo rya nyuma rikenewe kuvugwa. Hari ijambo dukeneye kumva uza kuvuga ijya nyuma. Umelea, umechoka, sasa wamekwambia neno la uzito sana, ni machungu tena sana, ila Bwana anahitaji kusikia neno la faraja ambalo litakalotoka mkinywani mwako. None uratahuye impamvu Jackson avuga ijambo ryihumure. Ijambo ryihumure rikora ku mutima w'uhoraho, kandi ni itegeko Imana yaduhaye. Usomye muri Yesaya 40 ku murongo wa mbere havuga ati nimuhumurize abantu banje, nimubahumurize, niko Imana yanyu igize. Nivuze ati mubabwira amajambo y'agacavutu, y'agacamutima, y'amajambo adashoboka. Babwira ijambo ryihumure, barindira ijambo ryihumure riva mu kanwa kawe. Imana irababara gose hageze muri uwo mwanya aho umuntu ashobora kuvuga ko Imana idashoboye. Kandi si ngombwa urinde kuvuga mu majambo ngo Imana ntishoboye, ni mu gihe uvuga ati mbona umenga ntibishoboka. Naho Imana yabivuze ntibishoboka. Ako nagasuzuguro katabaho. Ako nagasuzuguro katabaho. Nawe bivanye n'uburyo bwawe ufise, umwana wawe akavuga ati vraiment ndazi ko papa adashaka kuronka amafaranga 3,000. Ya navyo ushobora kuronka, ayo yakura he? Yansezeraniye ngo azungurira amakaye,
ashobora kuronka amafaranga 500 yo kungurira ikaye papa. Ukibagira ko aguha ratio ukibagira ko inzu apanze ayira amahera menshi arute ivyo bimbu bitatu, ukibagira vya bindi yagukoreye cyagiye wagwara ayo yakuvuje. Bisa nuko haracarindiriwe ijambo ry'ihumure riva mu kanwa kawe. Jack kumbe ivyo bintu navyo narinzi. Yes, kandi uvuze ijambo ry'icyavutu urayibabaza. Muri uwo mwanya abo batasi 10 baheje kuvuga ijambo ry'icyavutu, abantu barashangashirwa bumva ko Joshua na Caleb batera amabuye. Uhoraho aca atanga itegeko, aca avuga ati noneho iminsi 40 mwamaze hariya muriko muratata, umunsi umwe wose ndavunjemo umwaka wose. Nuvuga umunsi umwe avunjemo imyaka iminsi 300 na Imana ikitera ikiza. Bibiliya nivuga ikiza cyari cyo. Kirashobora kuba cyari diare, kirashobora kuba cyari kiza kimeze gute, kica kirengeteza ba bantu 10 ubwo nyine. Abana b'abantu bari biyumvire ko botera amabuye Joshua na Caleb. Abana b'abantu bari biyumvire ko bakwica wewe. Abana b'abantu bari biyumviriye ko bafashe umugambi, kuko abisirayeli ngaha bari bamaze guheza umugambi ati nta kundi turica aba bahungu ba Joshua na ba Caleb n'aba Aaron n'aba ba Mose, tubicire ngaha tukubite kudeta tuce tuyimikundi muntu tusubire inyuma. Byabananiye. Abantu bamaze gufunga imigambi myinshi kubw'ubuzima bwawe, mugabo ntibazi icyo Imana yimviriye ku bugingo bwawe, kandi ntibazi icyo Imana yimviriye ku bugingo bwabo. Ntabwo uriho kugihamana, ariko uriho kubw'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu wa munsi utapfuye ati ryari cyagiye ntuvyibuka. Abandi bapfa bagize accident, aho byagenze ukuna kuriya cyagiye wagisumu, cyagiye ibintu by'ibirozi n'ibindi ivyo waciye murabizi wewe. Nico gituma bitabaye ko vyabaye, kuko Uhoraho akurindirije ikintu. Mugabo arindiriye kuvuga ijambo rimwe ry'ihumure, ijambo riza guhindura byose. Ba bantu bavuze amajambo y'icyavutu, kandi bari bavuze amajambo yo. Mugabo mu kurangiza n'Imana ibirindiriye. Koko uragwaye cancer nivyo, uravuga ukavuga ati Imana ndazi ko ngwaye cancer, ndazi ko ngwaye umugera wa sida, ndazi neza ko ntavyara, ndazi neza ko ngwaye, ndazi neza ko ariko aho rero sinzi abamareka bajeje kurungika makuru mu ijuru, kumbure bacabugurura gutwi cyane ati ariko bumve kuza kuvuga ijambo ry'icyavutu, cyangwa bumve kuza kuvuga ijambo ry'ihumure. Ni umuhumuriza abantu banje, ni kuhora Imana yanyivuze, si jewe. Twabisomye muri Yesaya 40 ati ni muhumuriza abantu b'Imana, muhumuriza abantu banje nako ni mubahumurize niko Imana yanyu igize. Sasa tangu leo ile maneno yako ya kukata tamaa, yale maneno yako mabaya achana nayo. Sawa? Ya majambo vuga y'icyavutu, ya majambo yawe mabi yahagarikire ngaho. Ya majambo ubwira abantu misi yose uvuga amajambo y'ibidashoboka 5 ku munsi. Umwanya usanga ati nibishoboka, biraguye, ariko ndakeneye kuvuga ati birashoboka. Naho byari bigoye ko dufise Imana, nta kindi birashoboka. Reka ndagusengere wewe wari wacitse intege, wari warasubiye inyuma, wari warumvise ko umenga Imana ntishoboye, wari wabonye umenga Imana nta nikunezwe. Undi yambwiye ati Jack, ati mbega ko Imana yita abantu bose cyo kimwe,
ati mbega none Imana nigira nkunzi? Je, Mungu hana upendeleo? Nakwambia Mungu hana upendeleo. Imana nigira nkunzi, iragukunda kandi irakwifuriza ibyiza. Nuriyo kubw'umugambi w'abana b'abantu, kandi nuriyo kugihamana, uriyo kubw'umugambi w'Imana. Kuko Imana igomba igire bishasha, kuko igomba hindure amateka yawe, kuko igomba hindure kahise k'ubuzima bwawe, kuko igomba hindure izina bakwise, kuko igomba hindure ya majambo bakuvuga ko, igomba igire ibintu bishasha bizotuma abantu bose bubaha Imana. Vuga uti amen. Nico gituma utegeza kugira amajambo y'ivyizigiro n'ihumure. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndazi ko dukunda, niwe washatse ko rino jambo rivugwa uno munsi, ko murara abantu baramaze gucika intege, bari bamaze kudendebukirwa, bari bamaze kubona ko umenga ntibishoboka, bari bamaze kubona ko umenga nta gikunda. Ariko turazi neza ko kuri wewe byose bishoboka. Batase baravuga amajambo acivuta ubwoko bwawe, kandi bituma ubwoko bwawe buharonkera ibihano bivanye n'abantu 10 bonyene kubwo amajambo y'icavutu. Ariko Mwami, ndashimiye ingene Joshua na Caleb babaye abahizi, bavuga amajambo y'ubushizi bw'amanga, amajambo afise ihumure muri bo. Kristo, ndakweretse uyu mwene data yaramaze gucika intege, nta humure ryari rikiri mu mutima wiwe, nta humure ryari rikiri mu majambo yiwe. Mugirire neza ashobore kuronka ugukira gushasha, agomba intango nshasha. Kuva uno munsi ndagomba kumugirira neza, agira intango nshasha uhereye kuri zino tariki kugeza ibihe byiwe byose byo kubaho ngaha ku isi. Kristo, gira neza. Ndatahuye rero impamvu yarakigwaragurika, kuko yiyatura ko amajambo mabi. Ndatahuye rero impamvu yama ari myidodombo, kuko yama yiyatura ko amajambo mabi. Noneho ndatahuye impamvu inyishu yitari bwaboneke, kubera amajambo yahora yiyaturako, kubera amajambo yahora yatura no kubandi. Noneho ibintu birabaye bishasha. Kristo, mugirire neza. Ndamusabiye nizeye kuza kubikora, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Muri amajambo y'Imana wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Ukeneye kugira icubaza canke ufise umutwaro kugira ngo tusengere, urashaka kuntelefona canke ukanyandikira kuri 79 57 14 29 79 57 14 29 canke 75 57 14 29 75 57 14 29 canke 76 57 14 29 76 57 14 29. Imana iguhezagire.